mugabo sinabifatiye ko cyane reka kuba mutwima makuru nakubajije ikintu kimwe nukuvuga kano kanya nimba navuze ngo ni ikintu kimwe urashaka kumbwira ati ico gihe byari byagenze uku abantu bakavyuma ati kumbe nta Imana itokura umuntu nanje muri kino kibazo usanga ari umuntu afite ikibazo ngico nawe aho yana nzobivuga mugabo ni byerekeye famille baramnyimya makuru muravyo oya nzobivuga nigihe nicagera nzobivuga. Sali la famille ndabaramukije cyane abakunzi basandi umoja TV nizere ko mumeze neza nkuko namanda bifuriza buri munsi iyi ni salutation yanje itigera iva kanitaze kwigera ihinduka imisi yose nzoba nkora kuri Sandi Umoja TV ndifuriza amagara meza n'ibihe byiza abantu mwese mudukurikirana igitondo cyiza umugoroba mwiza umuntu wese ahari abona ikiganza cy'Imana abantu bitameze neza mwese mwihangane mu ijuru hari Imana ishoboye byose hano ndi kumwe n'umuntu avyumva cyane birenze uko muri ko muravyumva dufite umushyitsi w'iteka arengeye abashyitsi bose nari maze kwakira kuri Sandi Umoja TV ariko bidasobanuye ko nabo batari abashyitsi nawe si uwundi ni Sandi Umoja TV Sandi Nduwimana akaba ariwe boss wa Sandi Umoja TV niwe tugiye kuganira amajambo makenya nibaza yuko tuzokorana ikiganiro ciramvuye ndabibemereye nzomuzana kandi nzomubaza kweri arabizi ko nabimusezeraniye reka ndamusabe aramutse abantu bariko baradukurikirana kuri Sandi Umoja TV. Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe hama ndashimiye kandi Sandi Umoja TV ko uno musi ni imisi myinshi ndi ngaha ariko uno musi turaronse opportunité yo kuganira Imana ubahumugisha nabo ibaze kweri imisi yari heze ukwezi kose ukabutari bukora ikiganiro natari ariko warakitwimyura bizi sinakibimye ariko nabo muratahura umwanya nakibazo turakwakiriye rero kuri Sandi Umoja TV kuri micro yiwanje na parfait wisanzure neza. Amen. Mbere yuko dutangura ikiganiro cacu nyezi nakaye kajambo ubwira abantu bose badukurikirana kuri Sandi Umoja TV. Turabashimiye abafana ba Sandi Umoja TV je Sandi Nduwimana mwumvise Sandi Umoja TV muca mubimenya ukuri turabashimiye ukungene mukurikirana Sandi Umoja TV tutibagiye nuko munkurikirana naje ko ndazi hari habi abumvise iyi TV mugaba kiyumvira icyumviro cyo kunkurikirana nanje nukuri Imana ibaho umugisha mu byanyu no mu banyu dukuyeho yuko tuzobigaruka ko mu kiganiro cyo hanyuma kiramvuye uburyo wiyumviye gukreya Sandi Umoja TV uburyo wiyumviriye kuzana kino cyumviro televiziyo igatera imbere ikagira ngaha igeze uyu munsi abantu bose barakunda kumbwira ngo Alvera kumbe bosi wako yiko na fulani oya abantu kubera ko urabona ukoresha abantu benshi rimwe na rimwe uritanga tukagenda gufasha abantu nivyo bintu bituma abantu babona ko bifite amafaranga ego byose hamwe n'Imana byose birashoboka naje ndaronka support zivuye ku bandi kugira ngo bikunde nkora ico gikorwa Sandi Nduwimana aheruka gusohora indirimbo yiwe yiswe yawe iriya ndirimbo musi yisohora wabonye abantu bayakiriye nukuri sinovuga ngo bayakiriye nabi uko nabyiyumva jewe kandi nuko nabibonye mbona bayakiriye neza harimo comment nziza uretse muri comment nka 50 kabonamwe itameze neza nawe nyene urayakira kugiri hamunye mukikosoka arabicyujya umuntu yashatse kuvuga ukagikosora ibonye commentaire itameze neza urawimva ndababara simbeshe ndababara nkavuga ariko nk'uyu muntu azeneje nakoresheje kuri tele kugira ngo ushobore gukora kino biravana hariho izivuna mu mutima ariko hariho n'izindi ubundi asanga ari impanuro atanze rero sinobesha ngo zose ngo ziba zimeze neza canke ngo ziratandukanye hariho iyimeze neza kwereka ko kumbe nari kugira uko n'iyindi ivuna mu mutima buri gihe iyo ugomba ufata umwanya wo kwandika indirimbo urushingira guki ufatira kuko kugira ngo ushobore kwandika indirimbo message gaso kugira nandike indirimbo ndashaka kuyinspira ku kintu canke ibyanciyeko ndabyo nyene ndashaka kuvyinspirako ariko hari n'igihenja muri Bibiliya nkaraba karongo ka Bibiliya amajambo ashobora kuyinspirako nabyo nyene mu ndirimbo zawe numvise ari indirimbo numvisemo ibabaje waririmbye ari amajambo y'agahinda yo kubabara nikihe kintu cyakubabaje mu buzima bwawe uhora wibuka ukumvugiza agahinda muri ikintu cambabaje mu buzima bwanje nkibuka ari naco catumye ndirimba ijya ndirimbo ya Tumaini Langu nivyo ndibaza niba bavutse umenga niyo ya Tumaini Langu ni wewe Yesu
iyo ndirimbo byari bivanye n'ibihe nari nciyemo mugabo sinabifatiye ko cyane. Reka kuba mutwima amakuru nakubajije ikintu kimwe nukuvuga kano kanya nimba navuze ngo ni ikintu kimwe urashaka kumbwira ati ico gihe byari byagenze uku abantu bakavyuma ati kumbe nta Imana itokura umuntu nanje muri kino kibazo usanga ari umuntu afite ikibazo nk'ico nawe aho yari nzobivuga mugabo ni byerekeye famille baramnyimya amakuru muravyo oya nzobivuga nigihe nicagera nzobivuga. Tugarutse ku ndirimbo yawe rero watubwiye ko mu kwandika biterwa n'ibihe cyangwa ikintu kanaka uba wafatiye ko indirimbo yawe kugira ngo uyandike isohoke imeze kuriya wari washingiye kuki nike kintu yawe ijya uheruka gusohoka? Yawe ni indirimbo y'amashimwe nararavye kuvyo nari narasohoye indirimbo kandi y'amashimwe ya shukrani y'igiswahili mugabo ndaraba ndavuga ati ko ngiye gukorera mu Burundi kandi njanye indirimbo z'ikirundi gusa uretse indirimbo imwe gusa narimbye y'igiswahili yitwa Jiandaye ariko izindi zose ni z'ikirundi navuze ati reka mu ndirimbo z'ikirundi naho shire mu indirimbo y'amashimwe kuko iriya nari narimbye mu giswahili nta muntu adashima Imana idukorera byinshi kandi dutegerezwa gushima iby'Imana yadukoreye nico gituma natanguje indirimbo y'amashimwe bivanye n'iby'Imana yakoze muri famille yanje kandi nkofatira en général n'ibyo ukorera uwo ari we wese twese dukwiye gushima. Kano kanya kwitwa Sandi no kwitwa umwamikazi wa gospel ni izina uba proud cyane kumvira ari nezere yose nubwo nuhindura muri contact yanje nkandika umwamikazi wa gospel umva ni sawa ni sawa kuko ndi umwamikazi mu gikorwa canje ndiko ndakora urumva nta ngorane vraiment. Urumva rero ndamusengeye ndakubaza utubazo nzana duca no hava nsanga nabishije ikiganiro tuzokorana ubushize reka tugaruke kuri lancement officiel y'indirimbo yawe izoba itariki zinga lancement officiel ndiko ndategura ya album nashatse kubivamwo ni indirimbo zishika kundwi mugabo harimo na yawe naho namaze kuyisohora iri muri album ni album nise nashatse kubivamwo izolanswa itariki 31 izo azoba ari dimanche le 31 z'uku kwezi nyene ku 10 iyi dimanche nyene ije ale 31 ikazobera mu Ngagara avenue Nyabisindu quartier 10 inimero 3 kuri salle polyvalente nukuri turabakiriye muze twakirana imigisha y'Imana hamwe Alvera zoba hari mu baririmbyi umutima yishimiye nukuri ndaze nawe yaragukoze kuze wishikireho utuvyirabire n'abandi baririmbyi nyene batandukanye Sabasi Imana niyabikunda zoba hari Kamikazi Imana ibikunda zoba hari n'abandi andi makorare Rema Church bose bazoba hariyo. Abantu mu Ngagara uvuze kweri tutabeshanye ndamutse ndagusabye hanjane tutari kumwe n'undi muntu twahatora ego ejo naragerageje kuharaba je no hakujana kuko umanukana ibarabara sinzi basharija barabara ngene bagita ndagiba mbwa je ndahagiye no hamenya oya ibarabara niyo ntazi ariko ndahagiye no hamenya je nzo hakujana uze tugenda no bunyene no hakujana. Ni album y'indirimbo ndwi indirimbo audio zakozwe n'umu producteur umwe cyangwa warazitanze ahantu henshi urazigamangana barazi oya zakozwe n'umu producteur umwe noneho video producteur yakoze indirimbo ni uvuga producteur muri studio muri twa Bedi Best hanyuma video y'indirimbo nazo yakozwe na video y'indirimbo yakozwe na Happy River uretse ko hari izindi zizokorwa n'abandi mugabo izo zakozwe na Happy River uvuga album yose yakozwe na Happy yego. Abantu benshi barakunda kuvuga bati kugira ngo umuntu alonke la différence y'ibintu urashobora gutanga ibikorwa byawe ukabigabangana abantu batandukanye nukuvuga ngo haramutse akabamo kimwe kiba kibi bazi ukaronera ikindi kintu utakaza wowe wavyumvire gute kugira ngo ufate album y'indirimbo zose uyihereze umuntu jewe uvuga muri studio ndetse no muri no gukora video ico cyumviro naje ndagifise kuva kera nari ndagifise kuva kera mugabo sukuvuga ngo nafashe indirimbo zose ndaziha umuntu umwe ariko nararavye ndavuga ati uko ujya muntu nawe ushobora gufata umu direct umwe arashobora kuzideferencia indirimbo nizise ariko sikuvuga kandi ko namuhaye indirimbo zose album yarayikoze muga hari izindi nzoha abandi. Iyo gerageje kuraba nk'umuntu amaze gukora indirimbo y'igiswahili ukaraba uburyo abantu bayakiriye n'indirimbo amaze gukora z'ikirundi ubona nk'umuntu yoza kugusaba umuhanure akagura ati nkeneye kuririmba umbonera ndirimba indirimbo y'igiswahili cyangwa y'ikirundi uwo muhanure iki nk'umuntu yabikoze
oya je nibaza je no muhanura kuririmba indirimbo y'ikirundi ntabwo toguma duhayagiza indimi z'abandi kandi natwe dufite ururimi rwacu ko turumenyekanisha nico gituma regana je naje gukora izikirundi naje uravye kenshi nakora zigiswahili mugana arabiravye mbona ko bikwiye ko notangura gukora zikirundi nka sani nduwimana umumaro wo gukora lancement y'ikikorwa umuntu aba yakoze wewe uravye ubona ruwa umano je nukugira gusa duhamagara abantu nyene kumwe twama tuvuga ati ubutumwa bwa mamare kandi no kwimenyekanisha biba birimo kameme ujya ashitse hajya akakubona akamenya uburiwe ivyo byose biracanze kwamamaza ubutumwa no kwimenyekanisha byose biri muri lancement y'indirimbo zawe nta mahera muzorihisha umuntu azokwinjira for free mugenzi yuko sale uzoba warayikose ibintu byose uzokoresha uzoba warabikose ariko ukora lancement for free kubera iki mutarihisha amahera kandi abantu babitahura neza yuko namwe mama akoresheje amahera muri studio kugira ngo murinde mushika kuri lancement sinibaza ko ibintu by'amahera abantu bavyitaba cyane selo mwasi nibaza ko bavyitaba cyane kandi twakoresheje amahera yego mugabo turashima Imana hariho bimwe twagiye turaronka mo sponsor naho yabaye nke mugabo turabishima uko nyene hama tuvuga ati none ko twaronse sponsor kubera iki tutoreka abantu binjire ku buntu twohezagirirwe twese hamwe ubu nka Sandi uraririmba abantu bagahezagirwa ufise impano yo kuririmba ntabwo wigera wifuza kuzovyaza impano yawe umusaruro ndavyifuza kira kintu kimwe etape par etape Imana ibidushoboje nta muntu numwe adafise ibintu yifuza gukora mu bihe biri imbere kano kanya nk'umuririmbyi ufuza kuzovyaza umusaruro impano yawe mu buhe buye ntabyo ndamenya ndacavyumvira reka ndagusabe ugira akajambo kamwe tubwire abantu badukurikirana kuri Sandi Moja TV ariko ndabibutsa yuko indirimbo yawe ya Sandi yarasohotse ushobora kuyiraba kuri channel ya YouTube ni Sandi Nduwimana apana Sandi Moja TV indirimbo urayisangako ndanabibutsa ko n'indirimbo yanje Amatsiko nayo yarasohotse ushobora kuyiraba kuri channel yanje ya YouTube hama muze ku munsi w'Imana itariki 31 mudushigikire muri benshi mubone yuko abarimvyi turashoboye najewe nzoririmba n'abandi bose mwumvise basabasi basandrine bose bazoririmba kandi tuzonezerwa reka ndagusabe rero ugire akajambo umbwirira abantu bose biteguye kuzoza muri concert yawe nikiye kintu bazosanga mu gishasha nikiye kintu bazokura yo umva witeguye kuzobahereza ku buryo bazotaba bavuga ati koko twari twagiye muri concert ko ndize neza ko batazobaje muri concert kugira ngo barabe gusa Chambere na mbere ndashimiye kwanza Sandi Umoja TV ukungeneye babandanya nyene baduha ibikorwa vyiza namwe byo murabibona murabikurikirana mbere no kundusha jewe naho naje mpora ngenda kubira muga hari hamwe mpora sanga bantanze nkasanga bageze no ku views 150 canka 200 canka 500 ibyo vyerekana ko bari maso muri Sandi Umoja TV hama ndabashimiye namwe kubera mukurikirana ibikorwa vya Sandi Umoja TV mubandanye mudushigikira Imana bahezagire cyane tubibutse uyo munsi wa lancement officiel wa ndashatse kubivamwe uzuhishikire wumve ivyo bintu nashatse kuvamwe byari byo canke kubera iki nashatse kubivamwe hama hazoba hari baririmbye batandukanye nabivuze hazoba mbere hari n'abakinyi ba filme umugwi witwa Ability of God hariho n'abandi benshi bakina amakomedi uhishikire n'ukuri hama twese twakirane imigisha hamwe ikizoba hajya ni surprise naco mvuze ngaha mugabo wonyene uzocibonera reka tugushimire ku mwanya wawe Sandi murakoze cyane ndakubwire ko ndagukunda nanje ndakunda kandi urabizi haleluya ndafashije murakoze abantu mwese mwafasha akanya mukaraba kino kiganiro reka ndabashimire uburyo mudushigikira nkuko boss wanje yabivuze mukaraba ibiganiro byacu kandi ndabizeza neza ko vuba cyane tugiye guhindura strategy yo kuza turakora tubaye ibiganiro biri ameliore kurenza uko twara tubiba turabakunda cyane Nadia Mahari yambwiye ngo big up sana turi kumwe nubwo ari nyuma ya kamera mugiraho muba mubahwe Imana ibaho umugisha ciao ciao